Reka nsubire ndabahe mwiriwe canke mwaramutse inshuti banywanyi bacu iteka umunezero n'ivyo tubipfuriza. Reka ndaguhe ikaze inshuti munywanyi wacu kuri uriko wumviriza ibiganiro vyacu uherereye hirya nino ku migabane y'amakungu ya kure, abatwumviriza muherereye mu karere k'ibiyaga binini. Reka ndaguhe ikaze inshuti munywanyi wacu kuri uriko wumviriza ibiganiro vyacu uherereye ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi. Turi kw'igenekerezo rya 26 Gitugutu umwaka w'2023, tukaba tugarutse aho tubashitseko amakuru akomeye cane ahejeje kudushikira ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi. N'amakuru akomeye cane muba mwatohorejwe n'umugwi w'abamenyeshamakuru akomeye cane akorera mu karere k'ibiyaga binini, akayaturungikira tukayatosora tukayabashitsako misi yose ido n'ido. Reka nsubire ndabakengurukire cane nshuti banywanyi kuri mwebwe mwaje gupyonda ijambo sabone. Ku batarabikora aka niko karyo, ndagusaba umanuke musi y'iyi video uraba handitse ijambo sabone upyondeko, uraca urabona ari akazogera naho nyene upyondeko, hama tuje turabana mu makuru n'ibiganiro tubashitsako misi yose ido n'ido. Ingingo nkuru nkuru turazifatira ku makuru akomeye cane ahejeje kudushikira kuri uyu mugoroba. Ibintu birakomeye cane ku kiremba c'umukuru w'igihugu nyen'icubahiro Major Evariste Ndayishimiye. Ni nyuma yuko yaravuye mu nama mu Burundi, nanone bikavugwa ko habaye ibara kandi ribonetse kuri iri genekerezo. Bikaba bivugwa ko ibintu bihejeje gukomera cane, ubugambanyi burateye ubwoba bwibonekeje mu Burundi, nanone nk'uko vyari biheze imisi itari mikeya vyibonekeza ko ari abari mu mugambi wo gutembagaza nyen'icubahiro Major Evariste Ndayishimiye. Kuri ubu ngubu rero ni inkuru y'akababaro ku basoda, abasirikare bagendanira umukuru w'igihugu nyen'icubahiro Major Evariste Ndayishimiye. Abo bose biravugwa ko boba batawe mu mvuto canke bimeze bite, turabigarukako vyose mw'ido n'ido ry'amakuru twabateguriye. Ni nyuma yuko nanone andi makuru akomeye cane ahejeje kudushikira, turi buze kwiyumviriza mu buryo bw'ido n'ido. Haraheze imisi itari mikeya hibonekeza icuka ca kudeta, aho umukuru w'igihugu atari ngaha mu Burundi. Ibihanganje mu butegetsi ibiri mu mugambwe wa CNDD-FDD n'ibitari mu mugambwe, n'abandi nyene batavugwa rumwe n'ubutegetsi, vyaribonekeje ko bateguye umugambi wo gutembagaza Major Evariste Ndayishimiye. Ni nyuma yuko umukuru w'igihugu nanone yashitse mu Burundi akiva mu makungu, agasanga icuka ni cibi ku bategetsi no ku ntwaro yiwe, avuga ko yoba agiye kubogozwa. Harumvikanye umuhanuzi yari yabwiye nyen'icubahiro Major Evariste Ndayishimiye katagomba kururukira i Bujumbura, kuko abansi biwe bari babandanije mu gutangura wa mugambi wo guca baramubogoza neza. Vyumvikana ko kuri ubu ngubu rero ibintu bihejeje gukomera cane. General Prime Niyongabo haravugwa ko ari we yari yagiye mu bugambanyi bwabereye ku kiremba c'umukuru w'igihugu nyen'icubahiro Major Evariste Ndayishimiye. Turaza kubigaruka ko abategetsi n'ibici bariko baragerezwa, abagenerale 4 batawe mu mvuto. Ni kuzihe mvo? Ivyo turaza kuvyumviriza. Ese umukuru w'igihugu yoba ari amahoro canke vyoba vyayangaye? Navyo turaza kubigaruka ko vyose mw'ido n'ido. Ico nziko ni uko umukuru w'igihugu nyen'icubahiro Neva ata mikino agira ngaha mu Burundi. Imisi yaheze yarivugiye ko ubwiwe ari intare idakwiye gucinishwa, ifise amenyo akarishe cane, nanone ifise n'inzara zikarishe cane. Kuri ubu ngubu se yoba yabigaragaje canke vyoba ariko nk'abategetsi babivuze, aho Reveriyano Ndikuriyo yavuze ko umukuru w'igihugu ari igikanganyoni. Reveriyano nawe bamwe bavuga ko ari igifyoti. Navyo turaza kubigaruka ko vyose mw'ido n'ido ry'amakuru twabateguriye. Wowe ico usabwa manuka musi y'iyi video urabanditse ijambo sabone upyondeko, uraca urabona ari akazogera naho nyene upyondeko,
hama tuje turabana mu makuru n'ibiganiro tubashitsa ko misi yose ido n'ido. Inshuti banywanyi bacu iteka umunezero nibyo tubipfuriza twubabwiye mu mfunyapfunya amakuru akomeye cyane ahejeje kudushikira ngaha mu gihugu cacu Burundi. Ni amakuru avugwa umukuru w'igihugu nyene icubahiro Majoro Evariste Ndayishimiye. Kuri ubu ngubu ni ibice biriko biraba ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Gusa mbere yuko tubashitsa ko ayo amakuru yacu reka tuyatangurire ku makuru akomeye cyane avugwa ngaha mu Burundi kuri Generale Guillaume Bunyoni. Kuri ubu ngubu rero twaronse amakuru akomeye cyane Bwimba apfungiwe ukwiwe mu gace karimwo ivyumba bibiri apfungiwe wahora canke wahoze ari umushikiranganji wa mbere Generale Guillaume Bunyoni wo mu Rwizatunga ava mu gihugu ca Kongo asanzwe afise ishirahamwe rikorera mu buhinga bwa none. Apfungiwe mu ibohero rikuru rya Gitega kuva ku wa gatanu ku muhingamo, niko bivugwa na Burundi News TV. Amakuru ava mu butungane avuga ko Amede Bwimba akurikiranwa ku busuma buciye mu buhinga bwa none. Uwo usanzwe ari umuyobozi w'ikigo IC gukorera mu buhinga bwa none yahagaritswe ku mutahe w'umushikirizamanza. Amakuru ava mu wegereye iyo dosiye avuga ko yahagaritswe nyuma y'urugendo umukuru w'igihugu n'umushikiranganji wa mbere Gervais Ndirakobuca bari bagize mu kigo gitoza amakuru n'amatagisi OBR, kwari kugira ngo barabe aho gushira ubuhinga bwa none muri ico gisata. Igihe yashika hari bamwe bakoranye n'abafundi bamwe kugira ngo bahangike ibikorwa vyose, gutyo bareke umukuru uko iryo shirahamwe ryakoze nabi ivyo ryasabwe. Niko bivugwa n'umwe mu begereye iyo dosiye. Amakuru dufise avuga ko bamwe mu bategetsi n'abagwizatunga bo mu gihugu bipfuza ko mu mukongomani aronka iyo soko. Ni isoko ishobora gutuma bamwe mu bategetsi bahomba imiliyaridi zirenga 32 bogabuye hagati yabo. Iyo soko kandi iraganirwa n'ibihangange muri CNDD-FDD bishaka kuyihabwa nk'uko vyibonekeje mu makuru dufise abivuga. Abapfunzwe nabi cane Amede Bwimba apfungiwe mu ibohero rikuru rya Gitega niho bihuriye na dosiye ya Guillaume Bunyoni. Kuri ubu bakaba bavugwa ko bapfungiwe hamwe na Bunyoni yahoze ari umushikiranganji wa mbere nga mu gihugu cacu Burundi, yahaje muri Mukakaro avanywe mu ibohero rikuru rya Ngozi, uburaruko bw'u Burundi, aho yari yagiye muri Rusamaguma acunzwe n'abapolisi nk'uko tubibwirwa n'abahaye amakuru Burundi News TV bari muri iryo bohero, nk'uko twari twabandanije kuja gukorerayo amatohoza ku vyerekeranye na dosiye zitandukanye z'abapfunzwe abandi bakaburwa irengero, kandi nyene humvikanye ko bo bapfungiwe Igitega. Tugishikayo inkuru kuri ubu ngubu ubutungane bw'u Burundi ntiburavuga neza ivyaha uwo yagirizwa. Amede Bwimba arazwi cane kuko yahashinze imitakera mu 2018 yarigeze gupfungwa kubera atazanye ivyo yategerezwa aca ararekurwa. Ntibitahuritse cane bamwangiriza ko atazanye ivyo yategerezwa, none bashiramwo n'ivy'imbere ya 2014 kubera iki abarongoye ivyo bisata ataco bibabonamwo kandi atanico binona. Kuri ubu ngubu rero birahejeje gukomera cane. Icambere cari gukorwa si ukumushira mu ibohero, ahubwo kwari uguharura neza hanyuma akazanira leta ivyo yayemereye canke agatanga indishi y'akababaro kuko atashize mu ngiro ivyo yari agomba gukora.
nivyo vyumvikana biribonekeza ko hari abantu bashaka gukingira inyungu zabo zidatunganye. Ubutungane butegerezwa kuhagabira muri iyo dosiye kugira ngo bwerekane ubwigenge bwabo. Bivugwa n'umwe mu baharanira agateka ka zina muntu atashimye kwivuga izina ku mvu z'umutekano wiwe nk'uko vyibonekeje ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi. Bamwe bavuze baca baratabwa mu mvuto. Ntarekuriwe kuramutswa uwo mugabo adashobora kwitekera ivyo kurya kandi asanganywe amagara make, ategerezwa gupfungura ivy'abandi banyororo canke akitekera kandi asanzwe amagara mabi. Niyo asanganywe nka General Guillaume Bunyoni birafise aho bihuriye n'iyo dosiye. Baramwankiye ko atokesha uwuteka canke ngo amutekeshe. Bikavugwa ko abo bategetsi bakorera Igitega ata mifyino bafise kuko bariko barafise uburakari bukomeye cane. Umubanyi wiwe General Guillaume Bunyoni asanganywe umukozi ahemba ibihumbi 150 ku kwezi. Bikavugwa n'abaduhaye amakuru bari mu ibohero rya Gitega. Biravugwa ko kandi nubwo General Guillaume Bunyoni yibonekeje avuga ko afashwe nabi mu ibohero rya Gitega, bamwe mu baduhaye amakuru bavuga ko General Guillaume Bunyoni yitekera, nubwo abandi bavuga ko ivyo vyose ari ububeshi, ko General Guillaume Bunyoni atari Igitega kuko havuzwe ko yoba yarapfuye yishwe n'ingwara yari murembeje cane nk'uko yabigaragaje mu butungane. Barabandanya kuri uyu wa Mungu yarapfuye n'inzara iyo batarekura ko bamugurira ibipfungurwa ku ihoteli iri mu gisagara ca Gitega. Mwese murahara bapfunzwe mu buryo bubabaje cane, omengo niwe mwansi wa mbere w'igihugu. Mu Burundi abapfungwa bafise uburyo canke barwaye barashobora kwitekeshereza ibipfungurwa. Bikozwe n'abandi banyororo bahemba gutyo agapfungura karindira ivyo bahabwa n'ibohero uretse ivyo bagemurirwa n'imiryango yabo. N'amakuru akomeye cane yaraheje kudushikira kuri iyo ngingo y'uwo mugabo apfunganywe na General Guillaume Bunyoni. Ikavuga ko General Guillaume Bunyoni kuri bamwe baturungikira amakuru ko iyo batari mu ibohero Igitega. Twababwiye amakuru akomeye cane aheje kudushikira avuga ku magara y'umukuru w'igihugu nyene icubahiro Majoro Evariste Ndayishimiye. Kuri ubu ngubu ibintu birahejeje gukomera cane. Kakanya ubwo twatanguriraga gutosora iyi nkuru humvikanye amakuru akomeye cane ava mu biro vy'umukuru w'igihugu. Amakuru ava ku kirimba c'umukuru w'igihugu avuga ko humvikanye ibigwanisho bikomeye cane vyari vyerekeza ku kirimba c'umukuru w'igihugu. Humvikanye kandi nanone ko hatawe mu mvuto abasoda bashika kuri 4 bari bibonekeje mu mugambi wo kugandagura umukuru w'igihugu nyene icubahiro Major Evariste Ndayishimiye. Umusoda yari ngaho yaturungikiye amakuru avuga ko abo basoda bashika kuri 4 batawe mu mvuto. Bavuze ko icabibateye ari umugambi wa General Prime Niyongabo n'umugambi wari wateguwe na General Guillaume Bunyoni, kuko ubutungane bwabimwagirije ari ico caha kiyongereye ku idosiye yari asanganywe mu ibohero rya Gitega. Kuri ubu ngubu rero uyu mugenerale akomeye cane yaturungikiye amakuru yavuze ko abo bose bari barungitswe na General Prime Niyongabo kumva zo kumvikanye ko umukuru w'igihugu yasubiriye gushira ndira ko buca idosiye yo kubogoza General Prime Niyongabo mu mabanga yarajejwe. Biravugwa ko aya makuru atosoye twahawe n'uyu musoda avuga ko abo basirikare baje baratabwa mu mvuto kuko hariho abasoda bagendanira umukuru w'igihugu bari begereye ngaho baca baratangura gutabara nyene icubahiro Major Evariste Ndayishimiye. Kuri ubu ngubu umukuru w'igihugu ataco arashirako umukono avuga ivyabaye, ariko nanone turategereje amakuru ava mu kirimba c'umukuru w'igihugu
nyenicubahiro Majoro Evariste Ndayishimiye. Ni inkuru ibabaje cane aho abizirwa cane biwe n'abasirikare bane bamugendanira kuri ubu ngubu aribo bafashe iyo ngingo ikomeye cane yo kuba bategura uwo mugambi mubi cane. Vyose bibaye inyuma yuko hibonekeje icuka ca kudeta cibonekeje umukuru w'igihugu nyenicubahiro Majoro Evariste Ndayishimiye. Biragaragara ko nanone umukuru w'igihugu amagambo yavuze ashitse ngaha mu Burundi avuye ku migabane y'amakungu ya kure yabashije gukomeretsa canke kubangamira bamwe mu bategetsi bakomakomeye mu bihangange vya CNDD-FDD, aho na Reverien Ndikuriyo nawe ahejeje gufata ingingo ikomeye cane y'urwango n'ubugumutsi mu banyagihugu nk'uko bivugwa n'umukuru w'igihugu, avuga ko Reverien Ndikuriyo nawe ari mu basuma bari mu mugambwe wiwe. Biravugwa nanone ko aya makuru yavuye mu biro vy'umukuru w'igihugu avuga ku mutekano w'umukuru w'igihugu ko abo bategetsi bakomakomeye bose baraca baratabwa mu mvuto n'ubwo General Prime Niyongabo we ataraboneka nk'uko vyavugaga ko we yoba apfungiwe mu biro vy'umukuru w'igihugu. Bamwe bakibaza ati ese yoba yatanguye uwo mugambi akanawutegura neza cane gute kandi nyene apfungiye mu biro? Abamenyesha amakuru bacu b'abahinga bariko barabandanya mu gukora amatohoza womenya amakuru ajanye n'umutambukanyi wa General Guillaume Bunyoni ko kuri ubu ngubu ari mu rukundo ruramota cane hamwe na Gervais Ndirakobuca batazira ndakugarika. Turaza kubigaruka ko vyose mu makuru y'ubutaha. Wowe ico usabwa amanuka musi y'iyi video urabanditse ijambo sabone ufyondeko, uraca urabona ari akazogera nawe nyene ufyondeko, hama tuje turabana mu makuru n'ibiganiro tubashitsa ko misi yose ido n'ido. Iyi Burundi News TV ni ingurukana bumenyi imwe rudende igushitsa ko amakuru akomeye cane abahejeje kudushikira nk'uko twebibabwiye mu funyofunyo. Turiko turabandanya mu gukora amatohoza ku vyerekeranye n'aba bakoze amabi. Mu kanya inyuma y'amatohoza turagaruka. Iyi ni Burundi News TV.